Umuyobozi mukuru w'uruganda rwa Sosumo nga mu Burundi arahejeje kongera guterana amajambo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Bariso Ndayishimiye nkuko byarasubiriye kuba rero mu mwaka uheze w'2024. Muravyibuka isanganya yabaye canga se uguterana amajambo no kutumvikana hagati y'uyu ategeka cange arongoye uruganda rwa Sosumo nga mu Burundi nyine General Major Aloyizi Ndayikengurukiye aho yateranye amajambo na General Major Bariso Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi. Aba ntibariko barumvikana ku ngene nyine ibiciro biriko biraduzwa ku bigendanye n'isukari ikogwa n'uruganda rwa Sosumo, aho Bariso Ndayishimiye yagerije aba bategetsi gukorera inda zabo bakirengagiza abanyagihugu bagaca barashyiraho rero nyine ibiciro biri hejuru cyane. Icyo gihe nyine uruganda rwa Sosumo rwari rwarazamuye igiciro cy'isukari nga mu Burundi irashika ku bihumbi 8 by'amarundi ivuye ku bihumbi 3,300 y'amarundi ku kiro kimwe nkuko byoma bigaragara. Icyo gihe harabaye isanganya canga se kutumvikana kuremere cyane hagati y'abategetsi bombi. Turabigera ko muri kino kiganiro uyu mutegetsi asanzwe ari mu bafise ijambo rikomeye cyane nga mu Burundi arejeje gutangaza amajambo aremere cyane ku buzima bwa Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe cndd-fdd. Uyu nguyu arahejeje kuvuga yuko nyine afise amakuru yizewe yuko nyine mu Burundi haba hari umupfumu aremere cyane yaba yarakoreshejwe ndetse akaba akomeje no kugenda arakoreshwa, ndetse uwo mupfumu akaba asanzwe arakorera cange araragurira Reverend Inkuru asanzwe arakorera nyine uyu nguyu Bariso Ndayishimiye nkuko byoma bigaragara. Amakuru yoma aradushikira cange amakuru yoma aradusumira akaba agaragaza neza yuko nyine mu Burundi haba hari ko harakoreshwa amashano ndetse n'amarozi aremere cyane mu rwego rwo kugira ngo abategetsi bamwe bamwe rero babashe kuba bokwikiza abandi nkuko biriko bigaragara. Amakuru dufise nuko rero umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kutajya umunwa rero yaba akomeje kugenda arakorana n'uyo umupfumu rero yarakomeje kugenda aravugwa mu mabi menshi cyane, harimo kuba iyo yaramwifashishije mu bigendanye no kugandagura cange mu guhitana muri Spetero Nkuru nziza yarahoze aratwara Burundi, ndetse n'abandi bategetsi bamwe na bamwe. Ku bantu barakurikiye nyine urubanza rwa General Arigiyome Bunyoni mwarumvirije ingene naho haragarutsweho nyine ibigendanye n'amarozi cange ibigendanye n'umupfumu, ibyaje gutuma gushika uno mwanya nyine nabwo hongera kugarukamo iryo bara. Kuva Reverend Ndikuriyo yo kongera gufatwa nyine agatwa giturumbuka ndetse bikemezwa neza yuko amagara yiwe yama ari marononekara, harakomeje kugenda aravugwa byinshi mu bigendanye n'ubuzima bwiwe cange amagara yiwe. Icakora benshi nibajye umunwa mu kugaragaza ndetse no gutanga nyine ibimenyetso byigaragaza neza yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Bariso Ndayishimiye yo baragize uruhara rwemere cyane mu bigendanye nyine n'urupfu canga se no kugandagura uyu mutegetsi nkuko amakuru yoma aratugera bivuga. Gushika no mwanya leta y'u Burundi yama iriko rero iri mu gacerere ariko irashaka kugira ibyo yatangaza ku bigendanye n'amagara y'uyu mutegetsi. Turagaruka ku matati yakomeje kugenda bibonekeza aho uyu mutegetsi arongoye uruganda rwa Sosumo ashobora kuza gufatirwa ibihano na leta y'u Burundi. Twama turabona misi yose ibandanye kugenda nyine irafata miri canga se iragerageza kugenda irivuna canga se irabasha kugenda yikiza bamwe batavuga rumwe nayo nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza acu Burundi. Raila Odinga arasanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya, ariko kandi yaramazigiye yiyamamaza nyine mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nkuko byoma bigaragara nga muri kino gihugu ca Kenya, ariko gushika no mwanya yagiriye uruzinduko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho hejejwe kwakirwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Bariso Ndayishimiye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu kitiriwe Muriki Ndadaye, aho amakuru yama aradushikira ashimangira ndetse akagaragaza neza yuko nyine nga muri kino gice bagiranye umubonano ndetse bakagira byinshi banavugana. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yongeye kumvikana kandi yagiriza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ndetse asaba amakungu ko yofatira nyine ibihano biremere cyane igihugu c'ubanyi cy'u Rwanda kumva zuko gikomeje kugenda nyine kirakora ibara remere cyane mu bikorwa bigendanye nyine no gushaka ndetse ibikorwa bigendanye no kugerageza guhungabanya umutekano w'ibihugu byo mu karere. Turagaruka no ku biganiro biremere cyane byarabaye ku munsi w'ejo Igoma, byarahuje Kiliziya Gatolika ndetse na Anglikani n'umuhari wa MTS ubwo n'uburongozi bwa
Mutesiri. Mwongeye kwirirwa neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye cyane. Nongeye kubahereza amahoro, nongeye kwifuriza amahoro n'umutekano n'iteka yuzuye umunezero kuba twongeye gusubira kubana ndetse no kubonana kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turi kuwa kane, turi kwigenekerezo g'13 Ruhuma 2025. Kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu Cibitoki, abari muri Ngozi, abari Mwaro, Bururi, Kayanza ndetse abari mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze. Abari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, turabahaye ikaze mwebwe mwese abatwumviriza mbese muraherereye mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, abumviriza amakuru n'ibiganiro byacu bari mu karere k'ibiyaga binini, ari mu gihugu cy'ubanyi c'u Rwanda, muri Kenya, muri Tanzania, muri Uganda, muri Congo Kinshasa, muri Congo Brazzaville, turabahaye ikaze. Abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika n'andi hose n'andi hose mwisi muhandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda, turabahaye ikaze, turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye cyane. Ushobora kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu ukanabigiramo uruhare unyuza ibitekerezo byawe canke ibyumviro byawe ngaho nyene mu mwanya wa comment canke muri komanteri. Msona kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse ubandanye ibiganiro byacu rabisangiza ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese. Amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya nuko umwe mu barongozi baremere cyane bakuru akaba ari n'umwe mu bafise ipeti remere cyane nga mu gisoda c'u Burundi ahejeje gutangaza amabanga amwe namwe aremere cyane nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Yongeye kumvikana avuga kubigendanye n'ubuzima bwa Reverend Ndikuriyo, umunyamanga mukuru umugambwe cndd-fdd. Uyu nguyu araherutse kugirana amatati aremere cyane n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 nkuko byoma bigaragara. General Major Aloyizi Ndayikengurikiye aho yama amaze gusigura yuko nyene afise amakuru yizewe avuga yuko Reverend Ndikuriyo yoba yarahawe ishano. Yaravuze yuko yamaganye ibikorwa bibi cyane biriko birakogwa mu Burundi n'abategetsi bamwe batari ko barifuriza abandi cibi. Yavuze yuko nyene atewe impungenge n'ubuzima bwa Reverend Ndikuriyo bushobora kuba bwocikana isayere yose ndetse hakaba hakaduka imvuru ndetse n'imbyuvugatanyo nga mu Burundi. Uyu mutegetsi asanzwe arongoye nyine ishiramwe rya Sosumo cyangwa uruganda rwa Sosumo, General Major Aloyizi Ndayikengurikiye aratangaza ndetse aratangaza nyine ndetse anashimangira yuko leta y'u Burundi ayiriko irazana ibibazo biremere cyane. Hari abategetsi bamwe na bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko leta y'u Burundi ariyo igaragara ku mwanya wa mbere mu bategetsi bariko baracafuza u Burundi, maze yagiriza abategetsi bakuru b'igihugu ariko atotomoye amazina yabo ko ari bo boba bariko baragira uruhara mu buzima butariko buragenda neza bwa Reverend Ndikuriyo nkuko amakuru yoma aradushikira canke nkuko amakuru yoma aradusumira. Gushika uno mwanya yavuze yuko afise amakuru yizewe yuko uyu mutegetsi yoba yarahawe ishano rivuye ku mupfumu aremere cyane yoba yaravuzwe n'ubundi mu kugandagura n'ubundi muri Petero Nkuru nziza nkuko byoma bigaragara. Reverend Ndikuriyo arakomeje kurembera nyine mu bitaro bye Dubai nkuko byoma bigaragara, aho ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi atacyo buriko burashaka kuba bwoyishura kubigendanya n'amabanga ariko aravugwa mu bugwayi bw'uyu mutegetsi. Benshi bagiriza umuryango wa Reverend Ndikuriyo ko ari wo wari uragira uruhara ruremere cyane mu bigendanye n'ubuzima butameze neza canke butifashe neza bw'uwo mutegetsi nkuko amakuru yoma aradushikira canke amakuru yoma aradusumira. Uyu mutegetsi yongeye gusa n'uwagiriza nyine nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi ku magara Reverend Ndikuriyo, mu gihe nyine uyu muyobozi mukuru wa Sosumo General Major Aloyizi Ndayikengurikiye yaherutse gutangaza igiciro gishasha cy'isukari nyine, aho ikiro cyari cyaravuye ku 3,300 y'amafaranga y'u Burundi kirashigwa ku 8,000. Aloyizi Ndayikengurikiye yarasiguye ko rero bipfuje kuduza ku rugero isukari iva
hanze igeze ko yaranavuze ko nyene abanyagihugu batoya nyene batanywa isukari ko rero ikoreshwa n'abanyabisagara usanga nyene barakoresha ikiro kimwe mu ndwi kubwiwe nyene ibihumbi 8 by'amarundi ku ndwi ni mace cane yarasabye abanywa inzoga rero kugabanya bagaca baragura isukari y'umuryango nkuko byoma bigaragara icyo gihe kwigenekerezo g'19 ukwezi kwa 9 2024 umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Everson Ndayishimiye nyene nawe yaravuze arakaye bwose yaragirije abatwara sosumo ko bakorera inda zabo gusa mu kuduza igiciro cy'isukari. Everson Ndayishimiye nyene yaravuze ko abategetsi ba sosumo babeshe ngo umufuko w'isukari iyo mu Buganda nyene uragugwa ibihumbi 400 by'amarundi nyene kandi nyene igiciro cyawo cari 200 n'ibihumbi 243 by'amarundi. Amajambo yabavuze ko rero yari akomeye cyane ko byo rero abarundi bagize ikizere ko hari icyaba kigiye guhinduka. Abandi bo baritwengeye ngo nyine turamenyereye amajambo yiwe yo kuryoshya abarundi gusa. Hafi indwi zibiri icyo kibazo kibaye nyine zaraheze. Majoro Everson Ndayishimiye yaravuze amajambo General Major Ndayikengurikiye nta nico rero yavuze ko ibyo kugabanya igiciro cy'isukari byo byarahereye aho byaravugiwe. Sosuma rero ni ishiramwe rya leta ritwarwa n'ubushikiranganje mu bushikiranganje bw'ubudandaji. Umushikiranganje Marie Chantal ntaco yabivuze ko umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais ko buca arinumiye none General Major Ndayishimiye nawe ndetse na Major Ndayikengurikiye ndetse akaba hari kwibazwa uwoba yariko aravuga iby'ukuri nkuko byoma bigaragara. Icyakora ibyakurikiye iyo sukari yaciye iraduzwa igiciro gica kiramanuka gishwa ku bihumbi 6 by'amarundi nkuko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi aragaragaza neza yuko uyu mutegetsi nyuma y'icyo gihe yongeye kwibasira umukuru w'igihugu c'u Burundi Everson Ndayishimiye amusaba yuko nyene yogabanya igipfungu ariko arakorera abanyagihugu, maze aba ariko aragaragaza neza yuko ibara ririko riraba ndetse akaba ariko aragaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Uyu mutegetsi utajya umunwa mu bigendanye no kwerekana ndetse no gusigura yuko nyene mu Burundi haba hariko ihonyabwoko rirengeje ndetse aho asa nuriko aratera ikirenge muri bimwe mu byama biravugwa n'abategetsi bamwe biganjemo abakorera imiryango imwe n'imwe idaranira inyungu za leta iharanira agateka kazi na muntu nka Amnesty International ndetse n'indi miryango imwe n'imwe. Harakomeje kugaragara ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ndetse bikanerekana neza yuko mu Burundi hashobora kuza kwaduka izindi njyane zirembere cyane uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya mu Burundi baremeza badashidikanya yuko mu gihe unyamabanga mukuru w'umugambwe cndd-fdd Reverend Ndikuriyo yoba acikanye cyangwa se yogira icyaba bishobora kuba byoteza indyane cyangwa se bikaba byoteza umurindi w'umwuka mubi cyane. Ni mu gihe cndd-fdd hama harimo haravugwa icuka cibi. Amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga yuko muri cndd-fdd bariko barasiganira kuba boshira ukuri ahabona mu bigendanye n'amagara. Reverend Ndikuriyo akomeje kugenda arononekara cange akomeza kugenda arasinzikara nkuko byoma bigaragara. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa cyangwa se ku makuru mashasha akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya nkuko byoma biragaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Mu Burundi Raila Odinga yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Kenya akaba arasanzwe ari mu biyamamaza kugira azorongora umugwi w'ubumwe bwa Afrika yarahawe umubonano kuri uyu wa gatatu nyine n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Everson Ndayishimiye. Hakaba baravuze byinshi bigiye bitandukanye. Igihugu ca Kenya kirasanzwe gifise imigenderanire myiza n'igihugu c'u Burundi ariko kandi hakwiyongeraho nyine ibigendanye no kuba igihugu ca Kenya kirafise imigenderanire myiza n'igihugu c'u Rwanda bigaca biragaragara neza yuko hashobora kuzozamo akantu katameze neza. Icyakora twarabonye nyine Reverend Ndikuriyo afatwa n'ingwara giturumbuka acarungikwa mu bitaro biremere cyane nga muri icyo gihugu ca Kenya nyine mu gisagara
gisagara ca Nairobi. Gushika no mwanya uyu mutegetsi yarahuye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse byemezwa neza ko ibihugu bimwe na bimwe byaba byiriteguriye neza kuba bizomuhundagazaho amajwi ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda kikaba cyaramaze kumwemerera ijwi nkuko byoma bigaragara. Amakuru yihuta yamara dushikira muri no mwanya aremeza neza yuko nyine uyu Raila Odinga yaba ariko arakorana yaragiranye ibiganiro n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, maze Evariste Ndayishimiye aca aramwereka uburyo rero bamwe mu bashobora kuzana imitahe yabo mu Burundi bashobora kuba bokunguka ku rugero rudasanzwe, maze baza no kuganira ku bibazo bigendanye n'umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaravuze yuko kugira izi ngwano zice zirahagarara muri ibi bikomeje kubera mu buseruko bwa Kongo aruko ibihugu mpuzamakungu nyine yofatira ibihano bikarishe igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, mu nyuma y'iko yongeye gusigura yuko u Rwanda ariko rugira uruhara ruremere cyane mu bikorwa bigendanye no guhungabanya umutekano w'akarere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaravuze yuko kandi anasaba ashimitse yuko imigwi yitwaje ibigwanisho yohagarikwa ndetse ingwaro zigaca zirahagarara, ndetse gushika uno mwanya imigwi itari iyo muri icyo gihugu nyine igaca iroherezwa mu bihugu byayo nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Nubwo bihagaze bityo kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama yirangagiza ibyo byose, abategetsi bagiye batandukanye ntibajya umunwa mu kwerekana ndetse no kugaragaza neza yuko u Burundi bwoba bufise nyine uruhara ruremere cyane muri zino ngwano, aho kugeza ubu ngubu n'ubundi ari bwo buza ku ruhembe rwa mbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hari abatajya umunwa kandi mu kugaragaza neza yuko mu nyuma y'iko ingwano iri kwerekeza ku rubibe rw'u Burundi ndetse igihugu ca Kongo akaba atawe cyobona kiranyuza ibikoresho ndetse n'abasoda bashobora kuza kunganira abandi bari muri iyo ngwano, haba hariko harafatwa ingingo iremere cyane aho abasoda bamwe na bamwe n'ibikoresho byabo bariko baranyuzwa ku kibuga ca Bujumbura, ku kibuga cy'indege ca Bujumbura nyine kitiriwe Muriki Ndadaye, aho bivuga ko n'ingabo za Afrika y'Epfo zimwe zoba ziriko zirahanyura ndetse n'ibikoresho nkuko byoma bigaragara. Aya ni amakuru atari yemezwa na leta y'u Burundi canke igisoda c'u Burundi, ariko arakomeje kugenda aravugwa n'ibimenyesha makuru bimwe. Musenyeri Donatien Nshore akuriye inama y'abepiskopi Gatolika muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo yararongoye itsinda ryarahuye n'abakuru ba AFC cyangwa M23 Igoma, yaravuze ko intambara iriho yarangira harabayeho kuganira kw'impande zose. Iri tsinda ry'abakuru baba Protestante ndetse na Kiliziya Gatolika mu cyumweru giheze yarakiriwe na Perezida Felix Tshisekedi mu biro bye i Kinshasa, rimuha umushinga nyine wo gusohoka nyine mu ngorane kandi rivuga ko nyine yarawakiriye neza gose. Kwa gatatu Igoma, Musenyeri Nshore yarabwiye abamenyesha makuru ko aya madini yatanguye umuhati wo guhuza umuhare wa FC ndetse na leta ya Kongo. Yaragize ati uruzinduko rwacu ruragamije gushishikariza ibiganiro, kumva ibyo rero basaba nyine ndetse no kubabwira uburyo bikenewe cyane ko aya makimbirane abonerwa nyine umuti mu mahoro nkuko byoma bigaragara. Twebwe twemera ko AFC cyangwa M23 ishobora kugira uruhare rukomeye cyane muri iyi nzira yo kugeza ku mahoro abategetsi ba Kongo. Uruhande rwa leta ya Kinshasa rwaraciye umurongo utukura ko rutazigera ruraganira n'umuhari wa M23. Kuganira n'uwo muhari rero biri mu byo Kinshasa iheruka gusabwa n'inama y'imiryango y'ibihugu bya East African Community ndetse na SADC yarabereye mu gisagara ci Dar es Salaam muri Tanzania nyine mu mpera z'indwi iheze. Colonel Nanga ukuriye ihuriro rya AFC Kongo nyine rifite rero inyeshamba za M23 niwe warakiriye abanyamadini gusa ntacyo yatangaje ku byo boganiriye. Kiliziya Gatolika muri RDC irafise amateka maremare ku gukangurira demokarasi ndetse n'amahoro muri icyo gihugu kimaze imyaka igera kuri 30 mu makimbirane acururuka nyine akongera akagaruka cyane murasazuba bwacyo, aho oni yabaruye imihari itwaje ibigwanisho ishika ku majana 2. Hagati abategetsi ba Kinshasa barakomeje umuhati wo gusaba amahanga gufatira igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ibihano, barushinza gutera iki gihugu ibyo u Rwanda rwagiye ruhakana rwivuye inyuma.
umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga wa RDC mu mushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu nyine yaratangaje ko umukuru wayo Tereze Kayikwamba kwa gatatu yarabonanye ndetse na mugenzi we w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot kandi ko mu byo baganiriye harimo rero gusaba ibihano ku bategetsi ba politike mu gisirikare b'u Rwanda. Mu kiganiro gisha yaragiranye n'ikimenyesha makuru Jeune Afrique Perezida Kagame u Rwanda yaravuze ko adafise ubwoba na buke bwo gukangishwa ibihano cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose. Yaravuze yuko aho kugira ngo ashyirweho rero ibihano cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose hokorwa iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yogwana cyangwa se yo kwinjira muri urwo rugamba wo kugira ngo igihugu ciwe n'abanyagihugu babashe kuba boronka amahoro. Mbashimire abanyonyi b'iganiro byacu, tugaruke mu kanya.